iyi clip rero ya Mwarihe ntiyanyoroheye kuko izindi clip zanje na Orandonka n'abantu bambwira ati ni wakora clip uzotubwire tuzemo, ariko ntanguye kubabwira kuri Mwarihe bavuga ati oya atoya ni ntuduhamagara, kabwira ni kurondera gusaga uzukirabura muze nzoba deplacer tuje kuri morgue murire vya ati tuje kuri morgue tuje ku mpanda tuje mu mwisa, bararahira bararenga baza ati Mwarihe nkiri muzima nkihema nkigwaye ko mutaje ngifunzwe ko mutaje nkiri mu bibazo ko mutaje muje napfuye amwe Mwarihe cagihe nari mu bibazo ko nanje vyashitse ngashikirwa n'ivyago ubu ntibagitemuka sincumva abakirira bariho nabikoreye iki nungutse iki uyu mwaka n'amaziki ku bavyeyi nzoyaga iki yakararirimba turabona abastar benshi barahurumbirwa n'abakobwa benshi ukabona abakobwa nabo babahurumbira, nazo turabona yuko freshere zose ari zose ndashaka kumenya wewe uyibayemo gute? Ego ivyo uvuze sivyo, bambe ivyo uvuze nivyo ntiwabeshe cyane, ariko siko biri kuri bose. Urumva je naremvye agakuku sinkunda agakuku, hama nibaza ko nahanyo ho guperereza mukamenya atabibayemo gute, mbe muramaze kuvyumva kumbura bamurumbira ntabo mwomenya kandi ntitwobemerera bose, ariko kandi hariho n'igihe umuntu atwagwa n'ubuzima akavuga ati reka mbanze ndondere hama ivyo bizoza tuzobatumira ku bugeni turacara abaseribateri. Mbono vuga ati twebwe bivanye n'ukuntu twakuze aho twakuriye umuryango twakuriyemwo, indero twahawe naho twakuze dusenga mu miyari itandukanye, hari ibintu bitadutandukiriye ko bitatwandukiye kuko twari twaravyigishijwe kenshi, nico gituma navuga ati yego ntituri beranda cyane, ariko ibintu nk'ivyo nta mwanya tubitako. Urumva ushatse kuvuga yuko uri celibateri ata muntu muri ko? Asha ahubwo nimufashe kurondera gusa mu ndonderero w'agaciro. Kibazo zomurongo. Hama ikindi kibazo wararirimbye indirimbo Mwarihe heruka no gusohora clip yayo, ndashaka kumenya inspiration wayikuye? Ego narabaye umuvugizi wa benshi abazima cyane cyane, ariko narimviriye ko hari abandi bataronka babavugira, no kuvuga abataba bakiriho. Cewe inspiration yavuye ku bintu mpora mbona, hariyo histoire yahabaye ariko nashaka kuvuga ngo vyagenzuka, ariko hari umuntu kumbure yashoboye kwitaba Imana ariko yabanje kugwara, yabanje gutakamba bamufashe hama ntibamufasha, hama aragenda, nivyo umunsi we wari ugeze, ariko nuko babandi yatakambiye wasanga baciye baba mbere mu kumukorera novuga ati ibirori bidasanzwe vyo kumushingurana iteka. Yecha ndavuga ati none nkaho arabibona kugira bashimire cyane, ndavuga ati reka rero nkora indirimbo yitwa Mwarihe, aho mbaza bajya baba baje kumperekeza ndababaza ati Mwarihe nkiri muzima nkihema nkigwaye ko mutaje ngifunzwe ko mutaje nkiri mu bibazo ko mutaje muje napfuye Mwarihe. Yego. Hama ikindi kibazo nshaka kumenya, irya clip ndayibona, nshaka kumenya bajya abantu bashize muri clip byarakoroheye kugira kubaronka bakagufasha? Turazi yuko muri impfu kuronka ko menshi bavuga ati ibi bintu yaririmbye y'amasanamu birashobora kumukurikirana,
shaka kumenya nta bwoba wagize bwo gusohora irya clipe shaka kumenya ko atabwoba wagize yuko nawe ushobora gupfa no kumenya ko byakoroheye kuronka barya abantu bakagufasha bakavyemera bakagufasha bagakora batiyumviriye ego ntivyari vyoroshe kandi mboneyo n'akaryo ko kubashimira je kuko ibintu vyiwanje nama ndabifata nk'akazi ngarutse inyuma no muri clip ya siko nabisanze nakinishije umugwi w'abakinyi ba Ninde kwari kugira mpagaciro clip yanje aho navuga ati sinohamagara abantu tuzinanye bo muri famille ngo bakinemo reka nkinisha abantu basanzwe ari byo bakora kugira babinkorere neza hama rero narashoboye gukorana n'abakinyi ba Ninde iyi clip rero ya Mwarihe ntiyanyoroheye kuko izindi clip zanje na Orandonka n'abantu bambwira ati ni wakora clip uzotubwire tuzemo ariko ntanguye kubabwira kuri Mwarihe bavuga ati oya atoya ntuduhamagara kabwira nukurondera gusaga uzukirabura muze nzoba deplacer tuje kuri morgue murire vya ati tuje kuri morgue tuje kumpanda tuje mu mwisa bararahira bararenga hama rero jewe nca ndegera abasanzwe babikora hariho groupe yitwa Espoir et Amitié irongowe na Madame Alice Ndemeye hamwe n'abitwa ba Innocent ndabibatura ndaja kuri Ciza Joseph bafise ico bita GFS yari muri Nord basanzwe bakina amafilme ndabibabwira baravyumva witwa Nipo Nizigama yego hama nashatse no gushiramwo ba Mugisha kuko nibo nabo nyene twarigeze kwivugana na Mugisha ariko maze kubona ko abo ndonse bakwiye navyo atireka kumbure nabo ndababike nzobakoresha hanyuma hama baravyemera baraza barambwira ibikenewe bimwe ndashobora kubikora ibindi baraterereye n'ukuri hama tuca turakora clip urabona ko babikinye neza nuko rero ntabwo banigeze ngira kuko nari nzi ko ari ibikino kandi nari nzi ko atakundi bitegerezwa kugenda ko ari ugutegerezwa gukina vya vrai nyamba waririmbye wapfuye kina vya vrai wapfuye kugira bifasha abantu yego Spox uratubwiye ku ndirimbo yawe Mwarihe iyo byavuye abo washatse kuvugira ubu nawo kuko wari umaze kuvugira abazima inshuro nyinshi uraja no kundi mugwi Spox indirimbo irasohotse feedback imeze gute uyironka gute wewe feedback nyene sinzingira namwe murayibona urumva navuga ati indirimbo barayitayeho barayiraba ntivyari bisanzwe je ko nkwiza ibihumbi 9 ibihumbi 10 ku munsi umwe barayiravye cane hama iravugisha na benshi ari amakomantere meza menshi n'ayandi mabi bavuga turarinda wewe urakinisha urupfu abandi nabati uri kuri sema ariko nibaza ko buhoro bagiye baratahura kandi ubu bazobandanya batahura navuga ati feedback ni nziza kuko benshi barambwira ati umusore ibintu uri wa wundi nyene tuzi umusore ibintu vyiza yego ndabishima rero iyo feedback ni nziza okay uravuze ko feedback ari nziza ukurikije kuri commentaire uronka ni gute washoboye gufatanya ico gikorwa uheruka gusohora hamwe n'umuryango usanzwe uvukamwo w'amaraso bavyakiriye gute wabanje kubabaza byagenze gute ego hari umuntu umwe nyokuru wanje niwe navuga ati nkunda kubaza twinshi niwe namubwiye ntiyavyakiriye neza kuvuga ko yavyakiriye nabi ariko yaratinya aravuga ati ico kintu naco no gushigikirako kuko mu vyo twakoze no muhira twarahakiniye turi mu kiriyo tuko tujya ubugari dukina dame n'ibikaho sinabonekamo kuko urumva vyasa nk'uko bangandari rero nk'ico gihe nyokuru yaciye agenda arahunga aravuga ati ntibiza kuba ndi ngaha ariko yari yagiye gusenga kubisengera urumva ko navyo nyene vyari vyiza barabitahuye kuko n'umunsi ndayiransa warabonye ko umuryango waje ukanshigikira benshi barabitahuye na nyokuru bimaze kuja habona barabitahuye yego uja ku kintu nyene nashaka gushikako ukiransa video twarabonye abaririmbyi benshi bashitse hajya wiyumvise gute ubona mu muziki ndundi hariho gushigikirana nka kujya
novuga ati byarangiye cyane hariho n'abatahashitse ariko kumbure vyabagoye ariko abo nari natumiye si bajya gusa kandi si bose nari natumiye ariko nari natumiye abantu novuga ati baserukira abandi mu muziki benshi rero barashoboye kuhashika batahashitse bararungitse intumwa vyarangiye kuko iyo bari kubura naho nyene urumva ko vyari kuba biteye isoni kuba nanje nakoze igikorwa sinshigikirwe urumva ko vyari biteye isoni. Yego muri bajya batumire bose bari hajya je narashoboye kuhashika kurujya munsi nuwe mutumire uvuga ati je namubonye ndatangara sinarinzi ko yoza dufate ko tuba wari wamutumiye canke wamutumiye ukavuga ati sinari nizeye ko yohashika shano kuri je nta waje ntari nizeye ko yohashika kuko abaje kwanza bose naye n'abatumiye kandi nabatumira nzi ko bategerezwa kuza ahubwo gusa hariho abataje hajya babanyecubahiro muzi ariko bashoboye kwiyeskiza twaciye tubonana mu nyuma kuko murazi ko nawe mfise udusede hari abashoboye kumbwira ati zana iyo sede rero tukugurire murazi ko turi mu bihe bitoroshe hariho nk'abategetsi bo muri kino gihugu bambwira ati ibintu biba inyuma ya 19 ntitubizamo ariko ko mu vyari biri live no kuri Facebook yiwanje fashijwe na Papi Jamaica na ekipe yiwe vyaratumye n'abatari hajya mu kibanza ariko bariko barabikwirikirana ikibiriraho. Ego urakoze cyane gutanga umuco kuri ico kintu twariko turiyumvira ingene uburyo wabukoresheje kugira bice en direct ibintu biko birabera mu kibanza kanaka ameme tabigasha bica no ku mbuga abatanze umuco kuri Papi Jamaica musanzwe mukorana gute kuri ivyo bintu kubijanye n'uburyo. Jewe uburyo novuga ko nararonse abanshigikira cyane kandi gose na cyane muri rya lancement kuko nyemba mwarayibonye cari ikintu kitoroshe cari gikorwa ku bwanje kindenge gitwara ama miliyoni n'ayandi kandi urumva kwinjira ari ku buntu sinari kubironka cyo gituma naronse abantu banshigikira abashigikiye kuva muri tournage hari ababandanyije abitwa basheje Gerard hariho abitwa ba Mutualité Solis barashizemo uburyo bw'aba Bandre Nduwimana umuntu muonkre bafashije bitari bike hama hacaraza rero nabo ba Papi Jamaica baramfasha kugira urubanza rugende neza twa dufite organisation y'abantu bane bijunja n'ijambo jewe DJ Rafa Christian Xavier n'uwitwa Shaban nitwe twashoboye gukora bijya bintu byose ariko dufashije n'abitwa ba RPS baduhaye ivyuma n'abandi baduhaye ibibanza baduhaye intererano zabo zitandukanye novuga ati ndabashimiye cyane. Urakoze cyane nagira ngaruke kuri iki kintu regikurikira indirimbo irasohotse wewe mu byo twagiye turaganira wigeze kutwemerera tubwira yuko guhera muri 2018 gushika muri 2020 wagize agacirere kadasanzwe uno munsi muri 2020 uraje uzanye igikorwa feedback baye nziza kugitegura cyatwaye uburyo naho wagiye uraronka sponsor zivuye hirya no hino ugarutse gute mu muziki tukwitege ko kandi gacerere tubifate gute twebwe abakunzi. Oya nibaza ko tagacerere muzosubira kubona ko imyaka 2 nzogerageza ku mwaka muwe mufise ibikorwa bibiri canke bitatu bishasha buri mwaka ntuzohera uko nyene gusa sinje mwihiganwa muravyumva a chaque fois ndose inspiration nzoyikorera ko ndondera abamfasha hama bigende neza tubishira habona ego. Urakoze cyane kuduha umuco kuri ico kintu urumva abakunzi bawe ntibagiye kwicarana gatoyi ugiye kubakorera ibintu bidasanzwe hama utegura ko wumva ubu bibaye ibikorwa bibiri ugiye kuzibakorera hamwe kugera umuziki n'igikorwa cyawe cyo kubumenyesha makuru wo gitanga ku muco gute kugira ntihagire numwe azogukena kuko bagukunda ku mpande zose. Ego umuziki si kintu nkora misi yose ariko ubumenyesha makuru ndabikora buri munsi ico gituma niba ari ubumenyesha makuru nzobandanya nitanga kujya nyene nahora nitanga hama no ku muziki naho nyene nzora abasinyoteza abakunzi banje nze ndasora ibikorwa bitari byinshi cyane kandi bitari bike cyane. Urakoze cyane. Turabona muri mamenyesha makuru mu muririmbyi nashaka kumenya vision yawe ushaka gushika kuki muri ivyo bibiri. Urumva nuko je vision yanje mpande zose
ni ukuvuga icyo nshaka ni uko Burundi buzonyibukira ku byo nzoba narakoze vyiza yaba kumenyesha amakuru hazobeho hari abaririmbyi bashinga nayo bavuga ati yaratubereye umugisha mu gihe yawukora hama kuba ndumuririmbyi nabo bavuga ati yarashoboye gutanga impanuro nyinshi zafashije benshi ego nivyo Spox urakoze cyane gutanga umuco ku bintu byinshi bitandukanye ariko twebwe nk'Agaciro TV Burundi turafise ukuntu iyo turamanye n'umuntu duha tumubaza ati mbega mu mwanya tumaranye nka wowe usanzwe umumenyesha amakuru mu mufi wawe haba harimwo fromirere y'ibibazo byinshi cyane ni nk'ikihe kibazo tutigeze tukubaza kandi cyari gikenewe ahubwo mwanyishe mwambajije byinshi nibaza ko atacu mwasimvye n'ukuri ahantu mwarinze mumbaza nuko ntafise abo dukunda nurumva mwambajije byinshi cyane ego je nibaza ko byinshi mwabimbajije hama icyo mutambajije ndi umukatolika idini ryanje hama mu byo nkunda n'umuziki ariko ndakunda no kurya hama ndakunda abantu ndakunda umwumvikano ego ahanini ni nk'ivyo vraiment hama ikindi kintu naco nashaka kurangiriza ko ndakubaza ubona ubuzima tubona ufise ubu nta muntu akekeranya ko atari bwiza kuko urasa neza uravyibushe wiyumva gute iyo abantu bakubwiye ati Spox muri no miss waravyibushe warahindutse usa neza umva mu Burundi iyo babonye umuntu avyibushe atanguye gutagata bavuga ati agafaranga karinjira urumva baravyihenda ko cyane ariko hari gihe baba bariko bakurotera neza reka tuvuga ati Imana ihabwe icubahiro hama ivyo tudafise batwihenda ko kumbure ko nivyo batwifuriza tuzobishikako urakoze cyane Spox hama ubu tuvugana abakunzi b'Agaciro TV Burundi bariko bakura kurikirana sinzi ikintu wewe bashikiriza nk'ubutumwa bwa misi yose nk'uko usanzwe uri umuririmbyi wongera ubu bashikize nk'uko usanzwe uri umumenyesha amakuru ku mpande zibiri zose ego uri umumenyesha amakuru ego Agaciro TV tubabwiye ati mubandanye mubaha agaciro kuko nabo n'abagaciro mugire subscribe kuri iyo channel yabo ahanyene musanze kiganiro mugire ama commentaire mubabwire ivyo bohindura canke ivyo bokongereza natwebwe badutumiye natwe mutubwire icabaryoheye canke nibindi bibazo kumbure tuzonavyishura no muri commentaire canke ikindi gihe naho nyene batugendere bashobore kutubaza ivyo muzoba mwabatumye ego nk'umuririmbyi rero gatoyi ndakugore twanze tubakumbuze mwarihe ego wikore mu gahogo gatoyi nyene kugira tuze gukurotira n'umuririmbyi bamumenye nyene ko yariwe tutigeze tubabesha namwe mwarihe cagihe nari mu bibazo ko nanje vyashitse ngashikirwa n'ivyago narabuze unseruka ko cagihe nari ndyamye ku musego narababuze ariko ntimwasivye kuza ku maziko mwarihe nkiri muzima mwarihe ngihema mwarihe uyu munsi muraje uyu ni Spox indirimbo ziwe zirafise ikintu zihindura mu mutima w'umuntu Spox utanze gatoyi kuri mwarihe unsubije inyuma cyane muri 2013 kuri ndatemutse sinzi nawe nyene ko ugira akantu haya abakunzi b'Agaciro kuri rya ndirimbo kuko nawe utavyirengagije hari ikintu yakoze mu Burundi nk'umuti ego gusangira ubu ntibagitemuka sincumva abakirira bariho okay abo twiganye bose baransize nsigaye nicuza ku bibi nakoze imyaka iragiye ivy'isi birangoye bandanye iyo tarasigwaje
jewe mbaye uwande nabikoreye iki nungutse iki uyu mwaka namaze iki ku bavyeyi nzoyaga iki reka araririmba urakoze cyane Sports utwibukije kure kandi vraiment ni ibintu wumva ko ni indirimbo zidahera reka rero dufata akanya keza ko kubashimira ku mwanya twamaranye ariko rero nk'umuririmbyi ugire rero icyo ubwiye rero Agaciro TV Burundi kandi ubwa mbere wakivuze nk'umumenyesha makuru tubandanya tubagora ego cyane reka nanje imbere yo kubwira icyo mvuga nanje fata akanya ko kubashimira kuba mwanteye iteka mukaza kungendera mwambaje byinshi ngira muri abambere tukoranye ikiganiro ciyaguye nk'iki narankoresha PPF show abandi ariko na General nsaba nkoresha PPF show nibaze ko mubaye mu bambere baronse content ikwiye cyane kubijanye n'ubuzima bwanje cyane mu rugendo rw'umuziki hama nk'umuririmbyi nosaba ko mubandanya mushigikira abariko baradukwirikirana mwese ni muje kuri YouTube mwandike Spokesman Burundi mugire subscribe murabe indirimbo zanje zitandukanye nivyo ngiye kuza ndashirako musiga ama commentaire ivyumviro vyanyu birashobora gutuma hari byinshi no hindura hama ku bantu bakunda umuziki bakunda kuwushigikira birazwi ko n'ukuri impano ihari kandi Imana yayiduhezagije ufise ico yoterera ashobora kuturondera akaduterera kugira dukore tubandanye twigisha abantu twigisha isi ego hama natwe tubandanye dutera imbere tuzobibibukire ntimuzove mubikora twaragiye dusigara tubabaza ati mwarihe ego murakoze cyane Sports